duhere kuri sponsor ya mbere dukeneye cyane ni kuri nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, umuvyeyi wa twese. Ni nawe merewe ko ndambye ati se Barundi ugwaruka tuko twita abakamo waduteye, turagusabye udushigikire muri umugambi natwe sho create ibi bintu kugira ngo ugwaruka nabwo usho kwiteza imbere mu mpano zabo. Barundi kazi inshuti z'u Burundi, turaramukije aho muri hose abari hano mu gihugu cyacu Burundi, reka no kwisi yose abariko baradukurikirana biciye ku mbuga ngurukana bumenyi, abariko baraturaba hirya no hino kwisi, turi n'iteka ryo kubaramutsa no kubaha ikaze kuri conference tugomba dukore kuri uno munsi udasanzwe, aho tubona ku makamera yacu kumbonesha kuri zacu tuko turakurikirana, turabona umwe mu bakinyi ba Mareresi akongera akaba n'umukomedi akomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi, ariwe Ismail Gasore, yadukoranije hano kugira ngo dushobore kuyaga byinshi bigiye bitandukanye. Ariko n'inyuma yiwe urabona yuko hari ikintu no kwita ni bash niniya yanditse ko Ejo Stand Up Comedy, aho uno munsi tugiye kumenya twese icyarimwe mbega ni biki icadukoranije hano. Byinshi araza kubiyaga ko, ariko reka ngene ndaca ku mayange kuri bimwe byashoboye kutuzana hano. Ndabibutsa yuko ari Akejo Media iri kumwe na Ismail Gasore Babalao, aho batuzaniye ikintu cyitwa Stand Up Comedy Search. Next Stand Up Comedy. Yes. Neza na neza ni kimwe mu bintu bigiye kubera hano mu gihugu cyacu Burundi, kuzana impinduka eka no kuzana kandi kanovera kuri babakinyi b'amareresi cyane babandi bakunda kugira stand up comedy cyane muri bamwe bakina comedy bariko baradukurikirana. Uyu munsi rero turi hano kubera Ismail Gasore, turaza kuyaga nawe, turaza kumwakira agire ijambo adushikirije kugira ngo dushobore kugurura bino bikorwa byacu. Ariko imbere ko twovyugurura neza na neza, nari nashimye gusaba umumama yicaye iburyo bwa Ismail Gasore ashobore gusengera kino gikorwa gishobore kugenda neza cyane mu majambo abiri, bizaba bimeze neza cyane, sivyo? None turaguhaye ikaze muze ushobore gusengera ibikorwa byacu mu majambo abiri gusa. Izina rya Data n'Imana n'Umutima Miranda. Ndaho mwiza, turagushimiye cyane ko watushikanye ngaha turi bazima, turagushimiye gose kubwiza wamudukorera. Rero turaguhereje iki igikorwa ciza, igikorwa tugiye gutanguza, igikorwa kigiye gushigikira muri abo bose wahaye ingabirano y'ugutwenza. Rero dawe ubane natwe mu bikorwa byose tuza gukora. Amen. Amen. Ego cyane, kubw'ivyo rero tutarinze kurandira bivanye n'akanya dufise eka n'ikirere ukuntu kimeze, twagomba rero duhe akaryo Ismail Gasore nyene urugo yadukoranije hano agerageze kugira introduction, ashobore kugira icyo atubwiye kuvyerekeye icyo adukoranije hano. Ariko inyuma turabona yuko ari Akejo Stand Up Comedy. Mbega bimeze gute? Ni wa mwanya wa Ismail Gasore, aho tumuhaye ikaze. Karibu sana Ismail Gasore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubatari abayisilamu, Yesu ashimwe cyane, dushimira Imana twese ko mudakoma amashiba ariko meze neza. Icyambere na mbere kambanze ndabashimire kubona mwashoboye kutwitaba. Turabizi ata media ibikorwa byacu nta na hamwe byogaragara, ariko tuje kuri point nyamukuru yatwenje ngaha, ariyo mubona ngaha. Yari maze n'iminsi ica ku mbuga ngurukana bumenyi, ariyo Next Stand Up Comedy Search. Next Stand Up Comedy Search ni ikintu gishasha ngira murabibonye ngaha mu Burundi ko tuba tugiye tutagira ikintu kimeze nk'iki like nka platform nk'iyi, ariko iki kintu reka mpere kuri
kuri organisation d'abord mbere ko tutangura kuja midonido nkuko mubona ngaho imbere ni jewe Ismail Gasore nk'abandi mu chief judge muri competition ya Next Stand Up Comedy Search nkuko mubona kamera iburyo ndi kumwe na Madame Aurore comedian iget afite amazina bana kuvuga Aurore nimba yorora inka ntazozi ariko sebo numu comedian yabeshi muramuzi akaba ari nawe mu judge akurikira turafise wundi mu judge agira gatatu abenshi muramuzi ariko ntiyashoboye kuboneka ngaha kumbure byamugoye gato betetse ke tuzombona mu bindi bikurikira ibubamfu bwanje ndafise Madame Tati akaba ari secrétaire wa Kejo Media hariyo turafise wundi yitwa Samuel nawe nari muri staff ya Kejo Media. Kejo Media nkuko mubibona ngaha ni media ikaba ari media ikaba nishirahamwe rikomeye cyane riurikiyemo ibintu byinshi cyane nkuko mubibona hariya aho ifise ikorera amafazi atandukanye turafise Kejo Media first of all turafise Kejo Music turafise Kejo Transportation turafise Kejo Hotel turafise Kejo Restaurant turafise Kejo Transit House turafise Kejo Films eka n'ibindi bitaraza biracari mu maproje navyo tuzobabwira donc iki kintu rero cyateguwe na Kejo Media iri en collaboration na Ismail Gasore kugira ngo dushobore kwerekana zijya mpano zinyegeje yaba mu makartier cyangwa n'ahandi zibura novuga platform zibura ahantu zogaragaza impano zabo nabo kugira ngo bashobore kubamenya niyo twazanye umugambi wo kuzanya ikintu cyitwa Next Stand Up Comedy ariko imbere ko tugitangura dehere mu kintu cyitwa detection des talents muri categorie ya stand up comedy tuzana Kejo Stand Up Comedy Search urumva turashaka muri recherche yo kuronka abajene rwaruka rufisi iyo mpano ariko utaronka ugaragaza iyo mpano yabo rero ihiganwa novuga ni competition ya Next Stand Up Comedy Search uko niteguye rero twahereye kuri inscription ku bajene turondera abajene kuyandikisha urumva atabajene navyo twokora twarabonye yuko abajene benshi bari bafise impano ya stand up comedy ariko batadonka uburyo bashobora kwigaragaza nabone kugira ngo babamenye cyangwa bababone twaratanguye inscription ikazohera itariki 10 z'ukwezi kwa kane aho kugeza kuri umwanya tumaze kuronka abajene bagera kuri 15 barenga 15 murambabarira bamaze kwiyandikisha kandi tukaba tubona ko nabandi benshi bakiriko bariyandikisha turafise itariki 12 turafise selection itariki 12 z'ukwezi kwa kane turafise guselecta muri abo bajene abazoshobora kuja muri demi finale na finale mbese na demi finale ikazoba itariki 25 z'ukwezi kwa kane finale nayo ikazoba itariki 17 ukwezi kwa gatanu bikazobera kuri Institut Français ariyo XSSF hama nuko nabivuze le but c'était de détecter et promouvoir ces talents dans la catégorie de stand-up comedy kugira ngo dushobore kwerekana izo mpano murabona ngo mu Burundi tudafite ama platform ya comedy menshi ntagwiriye et pourtant abari abajene benshi cyane bafite impano mugabo bataronka aho bazerekanira muri organisation yacu rero turafise staff ya Kejo Media nkuko mwabibonye tukaba dufise muri côté technique turafise abari chargé d'organisation alors ils sont pas là turafise aba videographe abo bose ra muri Kejo Media turafise aba photographe abo bose ra muri Kejo Media nkuko laberetse aba membre du jury turafise Madame Iget n'undi muzobona hanyuma turafise abajejwe communication muri iki kintu ari nawe Madame la secrétaire wacu ngaha n'abandi benshi cyane nibaze ko ntorandira mvuga byinshi nibaza byose nabivuze
nkaba ndabashimiye murakoze cyane. Amashyi kuri Gasore. Yego cyane, ni ikintu cyiza, nizere yuko twese twumvise yuko hano ariko hararonderwa impano zikomakomeye, eka ni n'akaryo karyoshe kubona umuntu ashobora kuvuga ati ndiko ndarondera nimeze mwigaragaze nzocaguramwo, kandi n'ubushimwe butugikanijwe buzotangwa cyane rwose. Amatwi ansumira kuko nagerageje gutereza akajisho hariya, mbona umufungo ukomeye cyane ku bantu bazoshobora gutsindira iryo higanwa, nubwo ntabyemereye kubivuga, ariko ni wa mwanya mwiza rero w'abamenyesha makuru kubwira ikintu kimwe cyangwa ikibazo kimwe bibiri bashobora kubaza, ariko imbere yuko dushika ku banyamakuru twe twifuza kumva n'ijambo rivuye kwa Aurore, umukomedienne, kuko bavuga ati n'abamama bashobora kugira ikintu babwiye abenegihugu maze bikagenda neza cyane. Tunaravye turi no mu kwezi kwa gatatu bahaye abakenyezi. Karibu sana mama. Murakoze cyane. Icya mbere na mbere no gushimira Imana, icya kabiri ni ugushimira Akejo Media itanze akaryo ko abantu bumva ko bafise iyo mpano, abakomedienne, ahari wa muntu yama ariko aratwenza muri eglise, wa muntu yama ariko aratwenza muri quartier, wa mukomedienne wo muri famille, wa muntu wese yumva ko afise iyo mpano mugabo atazi aho yogaragariza iyo mpano yiwe, arahawe ikaze aze guhiganwa. Kandi nkahamagarira cyane abagore, ego abigeme, ko barafise ubwoba, barafise ngo n'akazi k'abagabo, turahari natwe turagakora kandi tugakora neza. Ego nico rero numva nohamagarira abantu, ni impano, ntihagire umuntu atinya, ni impano Imana yaduhaye, ni ikintu kidutandukanya n'abandi, kuko hari abantu bafise impano zo kuba abamekanisien, hari abafise impano zo kuba abasoda, hari abafise impano zo kurwanira igihugu, hari abafise impano zo gukora ibindi bintu. Umva rero wewe ufise iyo mpano yo gutwenza, ubwo waratowe, karibu rero uze werekane ibyawe, hama ushobore kuja muri ayo mahiganwa, ugire amahigwe yo gutsinda osi n'ibindi bizokurikira bya Akejo Media, kuko ndazi ko Akejo Media next end up bazogenda barafata mu mugongo abazoba baje muri ivyo bintu, hama mumenye ko impano yo gutwenza itunga umuntu. Gasore muramubona, Babalawo, Big Boss, Kendoro ingurube bahungu ariko muri comedy. Ego cyane. Urakoze cyane Kivodo hajya waserukira di RFM. RFM. Urakoze cyane Kivodo yavuze ati ikintu cya mbere mari kubanza mukandikira amalete ibinyamakuru bigenzi byanyu, icyo twagisaba imbabazi paske umwanya wari watujanye, ariko murakoze cyane. Icya kabiri ati iyi ni edition ya mbere, Egome ati mbega muzogira edition ya kabiri ni ya gatatu. Exactement. En fait le but nkuko yakivuze, intumbero y'iki kintu ni ugukrea platform izo akanya aba jeune bafite impano ya stand up comedy. Nkuko navuga par exemple wabona ama platform bindi bihugu bibanye nda, par exemple muri Kenya hariho Churchill Show, Tanzania hariho Chekatu, hariho Watu Baki n'ahandi tumaze kuja tubaje kwibona. Donc l'objectif ni kuzana platform izo umwanya abajene bakerekana impano zabo nko mu bindi bihugu. Egome edition zizokwamaho buri mwaka, si ya kabiri ya gatatu gusa, tuzoshika no kuri edition y'ijana, Imana idufashe. Hama ikindi wavuze ati mbega turabizi ko no hagati mu gihugu hari impano nk'izi. Exactement, ivyo nivyo, ariko kubera ko ari edition ya mbere kandi murabizi turacyari ukuboko kumwe, dushaka kuyaza ngo twimare uburyo bunyene, ariko twahereye Bujumbura kuko ariho tuba ariho dushoboye, ariko turafise umugambi yuko edition ya mbere nitwayikora Imana ikadufasha, edition ya kabiri izo ari igihugu cyose, que ce soit la campagne partout mu gihugu cyose tuzosanga, kuko izi mpano ziri ahantu hose kandi zirabuze ama aid ama support. Nibaze ko nabyishuye byose. Ego cyane, ari ikibazo bagiye kigihe. Ego
igihe nanakivuze yuko turafise selection muri aba jeune bose zo twarose turafise selection izoba itariki 12 z'ukwezi kwa kane tukaba dufise demi final izoba itariki 25 z'ukwezi kwa kane kuri CCF tukaba dufise na finale izoba itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu kuri CCF nyene atagihindutse. Okay, wakoze cyane Frank African TV uvuze ati mbega ngo iyi idea yatanguye ryari. En fait umukreateur wa Akejo Media ariwe Big Baraza wacu yarampamagaye yarambye ati Gasore ndafise idea nashaka gupropose yuko twokora ese tuni idea yavuga ati iyi ndakiri kwikora arambye ati Gasore wewe ubona twekora gute nabyo ati manager nanje iyi idea ndayifise kuva nkiri ku ishuri urumva nari mbuze umuntu twofatanya kugira ngo cyo kwigaragaza ishira habona epuyi turabyandika turicara turandika projet turayiga ko mu nyuma turavuga twishira en action niko twatanguye kandi aho mubona ni twebwe gusa ngaha ariko ngira ko no kwekesha mvuga ati kujya kuntati umuntu ashigikiwe ari gihe bishika ngo akabura inguvu ego pomema ndabivugire ngaho ma media gushika kuri umunota nta sponsor nimwe turaronka ariko ndavuga yuko duhere kuri sponsor ya mbere dukeneye cyane ni kuri nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi umuvyeyi wa twese ni nawe mpereye ko ndambye ati se Barundi ugwaruka turiko twita bakamo waduteye turagusabye udushigikire muri umugambi natwe sho create ibi bintu kugira ngo ugwaruka nabwo usho kwiteza imbere mu mpano zabo hama kujya wavuze turakeneye ama sponsor turakeneye abantu baza kudushigikira nari jari edition ya mbere biragoye cyane kwikora n'wenyene turahamagaye n'abantu bashaka kwifatikanya natwe peut-être ko bashaka kuvisita ama page yacu bakaraba ama numero yacu abifuza gukorana natwe turabaha ikaze murakoze cyane mu journaliste muremure muri bose avuze ati ngo arakunze kuba amahiganwa hama ngo organisation ukunga biteguye wavuze kubyerekeye amanyanga abamwo cyanyiki cyo nagira mvuge kuri ikintu cya stand up comedy search iri higanwa iratandukanye n'andi mahiganwa kuko umbwiye ngo ubamwe amanyanga umuntu atatwinyeje abantu kurusha abandi ngo yotwara prix gute ntikibaho iki inye deja novuga yuko twebwe nka jiri ngaha turi nka jiri mugabo jiri ya mbere niyo diance bafite ni public ni mwebwe kuko umuntu yateye blague bagatwenga abayaziteye babiboneka bigaragaza n'utatwengeje abantu babigaragaza rero kive dirwa twebwe muri iganwa ryacu turi bien organisé kandi urabona ko twashizemo n'abajiri abajaji babizi nka madame n'ubundi mujiri muzobona vuba nta manyanga zobamwe cyangwa hamwe utuntu tw'utudumbi no twe turi ku murongo kandi twizere yuko tuzoronka n'amatara abizi ashoboye murakoze cyane ikindi kibazo cyari cya madame Ige neza mu journaliste muremure sinzi kusumba abandi bose muganzo kwereka abagusumba ico kibazo wa DJ yuko duhimirije abantu nkuko president du jury yabivuze Gasore ikintu cyahereye ahi Bujumbura kiracatangura ariko je nibaza n'umuntu avuye n'uzova muri Amerika kizana muri tuzomwakira bisigura ngo akumva ko akamo kari kuri réseaux sociaux akumva akamo akaza tuzomwakira ariko donc twaratanze adresse yaho bizobera yego nta muntu numwe yimiriwe gusa iki gikorwa nticaduze ruguru mugabo aba aho bari hose mu mihingo yose barahamagawe vraiment ntagire umuntu numwe azokwirimita nuri muri Oscar afata indega aje kwerekana impano yiyo nta problem. murakoze cyane ego cyane reka rero ikintu nobasaba nuko
twatanguye twishyira mu biganza by'Imana, reka turangize twishyira mu biganza by'Imana. Ego cyane nongere nsabe igesoho ego ashobore kugira igisabisho cyo kugira ngo dushobore gushika neza no kurangiza ibikorwa. Urahawe ikaze cyane Madame Igete Ohiho. Turagushimiye Mana, turagukengurukiye kuri uyu musozo, kuri iki gikorwa wadukingiye izuba, wadukingiye imvura, igikorwa kirarangiye neza. Rero turabigushimiye, ishimwe ryose ni iryawe. Turakuragize rero ibindi byose tugiyemo, ugumane natwe, ubane natwe kuri uyu munsi. Turagushimiye Data mwiza, izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mwuka.